Yes man ngira manukire n'urusako manuke n'urusako twagiye man no munsi je numvana bakozi ba Manoti TV bakunzi ba WANA Record tugira amahoro nacho urumva man kubera ikikora mwamwirukanye kuri the magic mix calling the magic ego ariko biri kose muri WANA ibintu bimeze neza nta kibazo nakimwe nk'umunyarusako eske niwe CEO canke hari ubundi muntu ari hejuru avuga ati kuri the magic nta nikigeze kihaba muri kano kanya akora barizo he kuri barizo wiwe akorera wiwe studio yitwa yikorera ivyiwe studio nayo nzi ko asina bafise studio mobile yes inyuma ya kuri the magic mwaciye muza no bita best umwana mubi kuri beat kabisa afashe beat vuga ati ebana hari abantu bohiganwa kweri ngamwe gukora ama beat muza na best kugira ngo aze muri WANA Record kuko yari muri WANA Record wewe eske byagenze bite mwamutoye mukora mu yindi studio canke nimwe murazi page kuri Facebook yitwa gute duse page nyinshi yitwa +257 on air screenshot murayibona okay iyi page muri ko murabona rero koresha ikoresha nuno mucawe ariko ijya page rero mu bantu bayikoresha hari umuntu bita Satbi ariko kubera iki none kubera iki Satbi misho kenshi upostinze n'umustar ni Satbi nturenze bukana namze wanje kaje karimbo kanyandika mu gitabo cy'abakunzi nashobora kumva nyene yipoje cyane akumva ari karakahibongo tokeye Satbi n'umuntu uza amateka ukabona ukuntu yahasora inzoga yagere hano uyu munsi ari yitwa Satbi ni ibintu biguye inguvu cyane zo kuba wo mushigikira no mujambo turiko yo muramubona barambona niwe basanze bananze none niwe yasohoye ya video yo kuri Lumière kani bafunge Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de Boudjafé. Famous people looking for the answer and no question. Manoti promoter, maître de cérémonie, manoti promotato, maître ceremonato. Uzo kwigana yinoti azofunga bene de camera ndiko muri cyo mudashura kubona ivyo mudashura kubona ni cameraman ifise musuravize n'abakini engineer Tijos cameraman. Sasa wari romaze kugira soswebe kuri Manoti TV no kuri WANA TV. Mwabonye ubu dukorera zibiri Manoti TV no kuri WANA TV ndibaza maze soswebe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Sasa rero mumeze mute cenzi ndose ndi mu mavuta meze neza nta kibazo nakibe cameraman ambwiye ati ikiganiro muhungu ikiganiro tugikore nagiriwe amahigo yo guhura na CEO wa WANA TV bro vipi poa umeze neza fresh sana mvuga WANA TV mvuge WANA Record je manafise ikindi kintu gica WANA entertainment okay novuga naho haba harimo WANA TV akabamo WANA Record n'ibindi byinshi bitandukanye ibindi biriyoni ibindi hariyo WANA video ego anagene nafite bage WANA decor za WANA salon byose biri yes ego ariko biri kose muri WANA ibintu bimeze neza nta kibazo nakimwe nk'umunyarusako eske niwe CEO canke hari ubundi muntu ari hejuru avuga ati kawaida musanze ni jendi CEO ubundi no manager ni jenda ibintu byo muri WANA byose yes nukuvuga muri kano kanya ikintu cyose umuntu yakena muri WANA Record acahamagara wewe tamagara shamu hama ashamu nawe nka CEO uramenyesha management ati hakenewe ibi bimeze gute kunuko gusumba byaciye kwa shamu akavuga ati nitewe ndiko ndakurikirana yes rero je nk'umunyarusako nakihise nkubita ibibazo nka Putin arugika muri Ukraine urumva nibage no kugurira mutsa ntazadukurikirana bakunzi ba Manoti TV na WANA TV turaramukije cyane turanabakunda muri abantu b'intwari cyane biko murabikora neza turabona Manoti aguma yatwitse kuvuga kwa YouTube no kuzindi mbuga zigiye zitandukanye kandi nanjye nibagiye kora musako muri Saudi ako naho nkunda kora musako bari muri Saudi aba diaspora none Manoti uko nakora musako muri Saudi none barakora cyane tu barakora cyane razwi baratoa ama views man general nige ba sponsoriza general byo kuri noza kuri channel yanje ya YouTube nasanze views nyinshi
indongo ziva hariya muri bari diaspora abantu n'intwari cyane bubaho Ahoga muri Saudi enda baramukije baje bari hose yes sho mureka tubanuke na vya ibibazo byanje murabona ariko ndavuze ibintu imezereza nta kibazo na kimwe nta kibazo na kimwe ikibazo ndatse ko gihari ikibazo nta kibazo gihari kiretse rero bya indi by'ubunyarusaku bwawe usanga ari urusaku mani umvirize ndakubarire kandi rero ukavyanka cyane ndabishira habona ndakubita ko screenshot ngaho abantu bacho yibona naco urumva mani kubera iki kora mwamwirukanye kuri the magic mix calling the magic kuri ntigeze yirukanwa nuko kundi umwana arakura hama akagenda gushinga urugo rwiwe kuri yarakuze yahavuye hajya nk'intwari n'ubu kuri muri wana urashobora gukenerwa akavuga ati yana nitavye banyakubahwa kuri twabanye neza yarangizanye na WANA Record neza no mwana wo muhira yes uvuze ngo kori ngo umwana ngo arakura ngo amaze gukura agasohoka ariko jikintu nzi neza kori burya kori ntiyaje muri WANA ari umwana manda mwibuka kire kubona bwana intif hari yatagatumba bavuze umwana no kuvuga ku muvyeyi buri gihe nawe bufise imyaka ijana wa muri umwana oya mvuga kugira aze muri WANA izina yari yasanzwe arifise then nibikorwa yari yasanzwe akora fresh kori ibikorwa yari yasanzwe abifise muri ntuzurege hose abaraza management yaciye zayiko kubera ukuntu twavanye neza niyo nabwiye umuntu murakorana neza hama amasezerano mufitanye agahera nawe agashinga urugo rwiwe rushasha kuri yarakuze yari yumva yene kaka kuri ugenda nawe gushinga ibindi bintu byo bishasha bivanye n'ukungeneye bari karabona ati ndingiza kuno niko bimeze sose muri kano kanya nta kibazo gihari hagati ya WANA nishaka kuvuga WANA entertainment nta kibazo na kimwe gihari kuri WANA entertainment no kuri damaji nta nikigeze kihaba muri kano kanya kora barizo he kora barizo wiwe akorera iwiwe studio yitwa yikorera ibyiwiwe studio nayo nzi ko yatina bafise studio mobile si mobile urumva si mobile kori uraza kuvuga ko ndakubeshe kori urumva umugeti shaka indirimbo shaka unkorera indirimbo acha kubaza shaka gukorera he jewe shaka kuzoja gukorera muri reka turehe gutwikira studio imwe ukacuvuga studio izina rya studio acagira gute acakubwira ati twagiye kori arafise address kandi kori urabizi n'umuhinyanyuzi mwiza amahiti yarayakoze man yego ujya mutipe bere indirimbo ziryoshe yarazikoze kandi kunuze ku banyanyuzi bakoze bafise ibintu bakoze ngaha mu Burundi kori gende baze hava fata izina rya no baracyazikora kori n'umuntu w'umugabo cyane ari hose yubaho yikomeye amashi kubera music y'u Burundi arafisemo uruhara runini yes uvuga rero muri kano kanya address yiwe nico twari turiko kori kugira n'undi umuntu aze dokurikirana yabuze kora ahantu hari adashagenda avuga ati ndamusanga address ya kori musanzwe nkuko jewe sinomuvugira ngo address ya kori ni sinza ahantu sinzanakorera gusa icyo nzi cyo nuko amakuru mfise afise studio yiwe kandi nziza kandi asohora umuziki mwiza yesa inyuma ya kuri the magic mwaciye muza no bita best umwana mubi kuri beat kabisa afashe beat vuga ati ebana hari abantu bohiganwa kweri ngamo gukora ama beat muza na best best kugira ngo aze muri WANA Record kuko yari muri WANA Record wewe eske vyagenze bite mwamutoye mukora mu yindi studio canke nimwe mwamwigishirije gatonya nkuko nivyakori naho navyishuye nuko narindi hafi ya WANA ico giye gusa sinaye bwaze gukora muri WANA ariko byose nk'umuntu ushitse uri document ukavuga ati mbega uyu nande burya narinzi twese kuva kera wumvisha izina WANA Record wumva ko mengo ni yakori no bara abantu bakavuga ati kora ari he ngani kwako rero nukuvuga vya best sinobirandira ko cyane vya bed nshaka kubengene yaje mu mwigisha cyayi yaje yasanzwe abizi ivya bed nakubwiye sijeyo kwa bed vraiment nabambeshe sinovuga ngo yaje abizi cyangwa ngo ntabyo ntiyaje atabizi siho narindi ariko kuvyo kwa kori amakuru nayo narimse hagije kuyakori ariko kuya best nta kintu yavuga ko ariko hagati ya kori na best ninde yatanguye kuva muri WANA ni kori kubera kori no yatanguye kuvayo bed yaje na kori ahari buke hama kori arasinda bagenda asigara best sawa best nayo kuva muri WANA Record I know it best ntabwo akiri muri WANA Record sivyo nawe byagenze biteka mu bya bindi twavutse cyanye n'ikintu cy'urufito kibura urufito uraruzi twese twamaze umwaka urenga imisanzu sikoza y'amahera ahubwo hari ukuntu abarundi tubona ati none
ko nshoboye ibi bintu nkaba mbonye mfishe n'agatahe ko kwigurira ibintu by'iwanje ngume nkorera uyu kanaka cyangwa nanjye ngire by'iwanje nze ndaronka amahera menshi akwiye niko biba bimeze bisanzwe bedi yarakuze arakora araronka ubwo buryo bwo kuvuga ati je bedi no shinga studio atanamo tishangiye hamara genda nkuko abantu bose twifuza ko aradutera imbere tuvuga ko ari indi ntambwe yovuga ati nateye indi ntambwe ndagiye kwikorera ubu rero bedi best akorera nawe nyene ivyiwe navuga WANA Record isohora neza makuru mfise nuko bedi best nawe yikorera byiwe WANA Record isohora neza kandi naye ndizeye kizavi isohora none nzo gusohora ko turi CEO nagira nanye nzoronka naye ona ube management umwe manager no CEO manager naye nzoronka mahero sange ndabaye nko manager nijewe kira kitu nijewe nyene naye ndafise ibintu by'iwanje nkora byashamu vyonyene yesa mbere ko nduga ku rusaku mani jewe ndi umunyarusaku singishobora ku naho abana shamuraze ko tuzinanye je rero sinjya munwa jewe niko bimeze ndakududura ko ajye ariko imbere yuko nduga imbere yuko ndudurirako bwira abantu banzo tumira abantu baze abaririmbyi badukurikirana baze muri WANA Record ndagutwikira ko kantu uragenda ndabiye basi mu bisanzwe ku baririmbyi ari muri Buja Flavor n'abandi beshi kandi beshi baratwitura amabaje turabatumira kuza muri WANA Record ukora indirimbo nziza dufise umuhinyanyuzi mwiza Jibu the Classic beshi baramuzi n'umuhungu twavuga ko arabikora neza muri Buja Flavor umuziki nuzimye cyane nibihombi cyane byonyene abantu bifuza gukora umuziki umeze neza audio barashobora kuza muri WANA Record ni kwibarabara gindwi ngire ko nadresse kwibarabara gindwi muri Songa numero 200 habona none kugira urabona kietaje cyanditse ko WANA TV WANA Record etaje no kwibare wari wacu yes man ngire mana kire n'urusako mano ke n'urusako kwagiye man no musi je numvana bakozi ba Manoti TV bakonzi ba WANA Record tugira amahoro vuga twese nawe girubeshe murazi page kuri Facebook yitwa gute duse page nyinshi yitwa +257 on air screenshot murayibona okay iyi page muri ko murabona rero ikoresha nuno mucawe ivyo ntari none ko wiruka banza powesha kwanza ndagufise wazuruse kunza kugira na ruvutse ikoresha nuno mujama man ijya page uyikoresha wewe nyene cinyara abandi bantu muyikoresha ndafise impamvu mbaje kino kibazo page musanzwe page ijya ntuce hirya no hino ijya page si jewe nyene ndafise abantu nka babiri nizera mu gihe no bandi ampeshe gatonya bashobora gukora ibintu bagapostinga rogo barayifishe n'indi n'byose barayifishe ariko ijya page rero mu bantu bayikoresha hari nk'umuntu bita Satbi oya ijya page abantu bakunda ijya page ni ya Satbi cyanye ni yiwawe page yanje misanze ni yiwanje Satbi nanarimo ko yana Satbi nawe Satbi urabye ahageze ubu afite amapaje yiwe ari verify n'ibiki byose ashobora kumufasha kugira ibikorwa bye bigende siyasabye gusa ndazima mugandati sindu wa mbere ndabikubacije si we wenyene kubera abantu babona ama commentaire canke nko nka Sabi akabona kantu na postinze akacagatora akacagashira kuri page yiwe akacagashira kuri page beshi canke uga postinga nkazabona Sabi yagize muri commentaire yanditse commentaire yakagize Sabi barakunda abakozi Sabi barakunda abamemere Sabi barakunda abanyamuziki bagenzi Sabi barakunda abakinyama filime Sabi barakunda umuntu wese yakuye amaboko mu mufuko agakora ubu no mugenzi wa Sabi ugeza kuri no saha Sabi barabikunda cyane niyo mpamvu rero Sabi yabonye wakoze akantu keza Sabi barashobora kugira commentaire kugira ibikorwa byawe acha bibe push bigende kure cyane kandi nivyo ntiyama yakoze si jewe nyene no kwa bamanyanga hose bandi ariko wabikora cyane washiramo agatege ahubwo yamevye ahubwo mumba Satubingo wamuhevye shabu ikiganiro kubukirimo nimaka satubagirabe satubishamu ngo yamevye cyane sigarana yaraho commentaire kabuze abantu basigaye bambaza satubigute basigaye n'abantu bazikijya page wanje ari bakenya kandi byari ngombwa gusa ariko kubera iki none kubera iki satubimisho kenshi upostinze n'umustar ni satubinturenza jewe musanzwe Sabi sibye kuba
usibye kuba ari Sadbi tubona uno munsi Sadbi n'umuntu kuva kera namye nipfuza iterambere ryiwiwe kubera yarerekana kari karakora Sadbi ibintu akora n'ibintu bishobora umuntu wari we wese kategori zose abana abatama abamama n'abantu ushobora kumva ari kararirimba indirimbo yiwe ndibukana namze wanje kaje karimbo kanyandika mu gitabo cy'abakunzi nashobora kumva yene yipoje cyane akumva ari karakahibongoto bukeye Sadbi n'umuntu uza amateka ukabona ukuntu yahasora inzoga yagere hano uyu munsi ari yitwa Sadbi ni ibintu biguye inguvu cyane zo kuba wo mushigikira kugira ejo Sadbi tumona ndabwo rutumya n'abakunzi ba Buja Flavor mbese n'abakunzi b'u Burundi kwa Sadbi yaserukiye Burundi bagende kumutora Afrima kwe mana nubwo wowe uri umufana wandi utafana Sadbi hajye uzobutoye Burundi kwe mutore Sadbi kuri Afrima government ijya boro twitaha nema ijya wade iratanga mu Burundi kandi Sadbi barakora cyane ma azi Sadbi ndagutera inkuru intuze ya amajwi bariko baramuhereza kuri ijya nane kuri ijya higanwa yaramuboreje afata concert atarayimura ngo afata concert yokotse kwa gatandatu acavuga ngo itobangu yarokoze kwa Mungu acavuga ngo itobango kwa gatandatu umunezero musanze umunezero ni mwiki niteka ku Barundi tuko turagira gwego international aho bashaka gutumira umuririmbyi wacu ati wewe genda hana ati awadi nizi tukabonamo umuririmbyi w'u Burundi turifuza ko twabonamo n'abandi bariko barakora neza Sadbi nyana karakora neza abandi beshi abandi barindi barakora neza twifuza ko ejo bundi uzosanga muri rya kategori harimo nk'abarindi nka batatu b'abarundi hamwe tugerano tukava no gwego rwa East Africa none ugasanga nka album y'umuririmbyi w'umurundi iriko irahiganwa muri kategori za album nziza muri Afrika neza cyane amane je rero nk'umunyarusako kandi nk'umunyarusako turi muri party y'Urusaka bro bakunzi ba Bamanoti TV bakunzi ba WANA TV tugira amahoro ufise Urusaka rero ebana gugara finale uno mujambo turiko yo muramubona barambona niwe basanze banahanze none niwe yasohoye ya video yo kuri Lumière oya mfiriza no twumvikana none ninde yayisohoye none si wewe inbox haruzuye mfise ama message arenga ma desakonde nigeze nisho ari kame kubera ariwe wayisohoye gusikira nabonye abarundi barakunda ibisutwa kandi nizere kata ina abarundi gusa abarundi barakunda ibisutwa sinzi ka abarundi gusa yiko nabantu bose kuko arona basanga inbox ati kame dusangira ibyaha ati nyabari niba duhanwe ati twege duhanirwe hamwe nanje kame ni heri zishi nagiye mbona ko abantu bakunda ibisuye barakunda ibisutwa zana yes ko kajya kaboro ugira ugazore je ndibuka Sadbi yaragutelefone yakubariye ngwi kandi mani ibintu na bragirimwe nukuri musanze arambye ati sham iki ivyo bintu niwe gufunga Sadbi barakunda abantu bafise indero cyane barakunda abantu bitanga abantu bafise indero abantu bafise urufasoni bubahiriza imico y'ikirundi kubera Sadbi n'umuntu avuga ati indero ni bwo rufunguzo rw'ibintu byose yarabibonye ko nganange video acara gutelefone iryo kosa nturikore ndakubukike ucurabikaho ya inbox haruzu aba message arenga amajana 2 kuri WhatsApp mu inbox ya page yo n'ibindi bintu ati kandi ndavuga ati aba bantu mbese ndanabishura hafi ndazifutogezo barabanuka uri imbwa na page turagideza bonako ndavuga ati ntacyo nagira nsange abandi mu ibohero turafatanya ariko ngizimana ndafise umuhanuzi yamanuye ati bihebe kaza bintu umuntu utegeza kumvira kubera abazi byinshi yaciye muri byinshi arabona ibintu biba bikenewe n'ibintu biba bidakenewe yes je nanje nk'umunyarusaka wa Buja Flavor nk'umuntu akorera abaririmbyi ba Buja Flavor reka ngiye nisabiye abandi baririmbyi ijya page yawe ni page ihagaze neza cyane muri ino minsi man reka gupostinga Sadbi gusa genda ushiriko n'abandi baririmbyi dusezerano bazadukurikirana muzanze icyo nicyo kintu kandi nama hari gihe rimwe nama ndagikora ijya page ya 257 none no kuvuga si page anagomba nini cyane hari ama page y'abandi banafise ababone barenga ibihumbi cyane ariko novuga ko ari page iriko iraboneka cyane muno minsi abantu bagenda bambira kunuko nkaba nizeye ko
nyene nkuko wabivuze naye ndipfuza kubona abandi baririmbyi batera imbere kandi uza ndabikora ndamposting hama no kuvuga muri kano kanya ijya page tugiye kuyibona ko nabandi baririmbyi atari sawa beshi sawa ndabashisha sinkoze umuti ariko itandukaniro riri hagati y'abandi baririmbyi nabo na Sadbi ndarikubwire Sadbi ni wa muntu atagara Sadbi mu posting Sadbi arabona tumuntu yakoreje foro have nanje ngira kantu hama nawe visibility ababone banje bagende gukurikira ijya page ariko twovuga nko bandi baririmbyi umu postinze nta kinagenge mubwira burya abaririmbyi ari musanzwe abaririmbyi babiri ni Sadbi na Natasha nibo bantu bariko barakora ivyo bintu ego mana Natasha bira bakanda agakorera ko muri commentaire usanga yagiye nawe yarandemeye muri sezon yaraguhaye aka yarandemeye kuko post yiwe niyo post nko bifise visibility zinini cyane ko yarashikiriye Prido sase nkan mire z'abantu bayibonye na Alvin Smith ariko arabikora mino misi kandi biraboneka nababa postinga bica bibaha inguvu abafana babo baca batwizera bakabona yuko kumbe yama page arashobora kugeza ibintu kure niko bimeze turasigaye iminota 5 cameraman iminota 5 yes dusezerana bazadukurikira kugira ngo turangize n'ikiganiro bakunzi ba Manoti TV na bakunzi ba WANA TV turabashimira cyane ukuntu mandanya mudu supportinga n'abakunzi bakaga page kanje n'abakunzi bahone ya TV bahone ya plus n'abantu bakunda gutwenga cyane bakunda kuryoherwa turakunda kubaryohera muce ko mugire sabone kuri page misi zaruzabwira n'ibindi turafise na YouTube turakunda cyane tunashimirana Bamanoti kukigora muri ko muragira kugira Buja Flavor na WANA TV kugisimba na WANA TV turabashimira cyane abakunzi bacu bose tubatumira subscribe ubu murabona ni TV zibiri si Bamanoti gusa ubu nkora kuri zibiri WANA TV na Bamanoti TV yes amabro reka rero ndagushimira cyane ko yemeye kuza imbere ya kamera za Manoti TV n'imbere ya kamera za WANA TV murakoze cyane n'ababone banyu barashobora kwibaza ati none uyu ko yambaye agafuka mu kandi tuzi uko corona byaje nabagize ikibazo yes nta nshuti nkayo wadukira mvuye manango shika muri kano kanya cyo n'imbere ya kamera nitwa Manoti promoter maître de cérémonie Manoti promoter maître cérémonato uzo kwigana iyi noti azofunga bene de camera ndiko mbona ivyo mudashira kubona ni cameraman version mo serafise ni engineer Tijos cameraman mugira amanota na Manoti nta nshuti nkamwe be press ariko rimwe kugira subscribe kuri Bamwita TV no kuri WANA TV yes mugira amanota na Manoti